ko ndagenda ku mugezi bita Rugomero. Bita Rugomero tuvuye kw'ibarabara rikuru rija mu Ruzo aho namanukiye ku kibuga c'igacu. Ikibuga co hano bita Igacu. Rero ubona ko yangere ku mugezi ndetse akabona yuko isa n'ubwiragereyo. Arabona hepfo mu mirenzo hari amateke, amabwayisi, amateke yo mu mazi atera mu migende n'imwe y'amazi. Gusa umengo basigaye batera n'umusozi, ariko hari aba mu mirenzo mu mazi niho bayatera, mbese usanga kenshi asa n'ari ku nkengera z'umurenzo aho basanga mu migende. Rero urabona n'ikibira, nako ari ikibira kirimwo ibiti novuga kama nakamiriye twovuga avuze uhagire wakamiriye turisitike, kuko biboneka ko harimwo udukoko. Kera nko muri 2010 duciye ubwenge twaraza kuvoma ino umugezi uri hariya, aho twaca henshi wasanga harimo n'inkende zigenda zisimbasimba. Mbese aha twarahatinya kuko twumva ari ibintu biteye ubwoba, ariko urabona ko hakiriho ishamba. Ushobora kwibaza ati ubu hano hakiri ishamba, kuko ahantu hose baba barahamaze baharima bakuramwo isi ndimwe. Ubona aho carimwo ibiti vy'ivyimeza, kuko hatabura ibindi bigenda vyiyongera. Ico gihe nta bintu vy'ibifenesi wasangamwo, mugo urabona birimwo kugira ngo noneho baba babiririye, aho usangamwo ibitoki vya kayinja vyahiriye. Urabona namaze gushika mw'isoko muri Vare, aho ubona nagezeyo imirima iteye amateke y'amabwayisi, amateke aba mu mazi. Urabona yuko ariyo yaya nako bagenda bayatera muri amazi. Hano ngaho ahagwiriye agenda b'impera y'umurenzo, aho bibanda kuyashira mu mazi. Rero ukabona ko nagezeyo ku nkengera kumwe ko muri Rukungere, hakurya naho ni muri Kagugu. Ukabona hariya hakurya hari ibintu muze amafuru bashiramwo amazi, amafuru bagiramwo amatafari, amatigura gutyo. Rero akaba ariyo ndimo ndaja ndabereka nagezeyo. Ukabona ko aha hari ibikaju, kuvuga amarake artificielle, kugira ngo bashobore kuba bokororeramo amafi. Aha ndimo ndaca ku nkengera negerezayo kugira nshikeyo. Ibi ni ibijumbu, imbuto, ibijumbu. Rero hano aba n'abana bagiye kuvoma. Mwaba ni sawa? Sawa. Ngiye kuvoma. Muyatwara hehe? Muhungu. Igacu. Igacu. Nanje muraza kumpa. Aha baba baza kurobamwo amafi. Aha barazikuramwo nyinshi. Baca bazijana hehe? Murabona ndavugana n'abana bagiye kuvoma. Barazi naho ko ari ibiyaga baba barasizemwo amafi, ama baza no kuziroba mbana amashirahamwe. Urabona iki ni igiti bita ikibonobono, canke ibinobonobo bivana n'ahariho cane n'ukuntu ushaka kubivuga. Rero ubona yuko isa n'ubwira hashike. Ubona ibikajwe nabigezemwo vyinshi. Ngira ngo kuba ari vyinshi ico ushaka cose wokwiyahira ukirira. Ico ni igiti urakibona, igiti kiriko ivyari vy'inyoni. Ivyari vy'inyoni twavyita iseke. Inyoni zimwe ziruha gusanga zagize urwamo rwinshi, ariko
niko zivuga si ubwamo ziba ziko ziratera. Kumbure ni morale ni urukato ko ziba ziri muri business yo kubaka amazu yazo, zita rero iseke. Aho n'umuntu vuga cane bacava yegaye batwenga nk'iseke. Ona rero ngaha nashitse ku ruzi rw'amafi, ubona yuko ari inzuzi zinini gose, aho ari nk'imetero nka 50 kuri 50, yego ca 50 ku 40 gutyo. Urabona ko ari rake zinini, zikaba ari zibiri, iyindi iri ngaha, bakaba bakikuje kw'ibikaju.